cyane ibihe bisaba abantu kutarangara canke kudasamara, ariko igitangaje canke kibabaje abantu bariko barasamara cane, abantu bararangaye bari kwiruka. Ivyo gufungura, ivyo kwambara, kuduza amazu, ivyo ntivyagomba kubura niko kuko bigize ubuzima bw'umuntu. Mugabo ikibabaje canke gitangaje cane, abantu bariruka batitaye ku bindi by'ubuzima bwabo bw'inyuma bw'ahazoza. Kuko abasoma ijambo ry'Imana, Yesu yarabivuze ati ubu buzima burahera, nimwite ko ubu buzima nicoza kibugwanya, nicoza kibutsinda, ntimubwiteko, ariko twite cane ku buzima buzoza, ubwo buzomara imyaka myinshi, ubu tubumaramo igihe gitoyi cane. Igicigwa rero c'inyurabwenge y'uno munsi kije kudufasha gukanguka, abantu bakanguke bihatire kubona ubuzima bw'ejo hazoza. Ariko ico ngomba kubabwira mu ntango nuko iki cigwa ngiye kubabwira ni icigwa kigoye cane gutahura. Abantu benshi muza kunyumviriza ndazi yuko kiza kubatangaza, ariko kandi yuko atari mwese muza kugitahura, kiza gutahura abantu bake cane. Abantu baza kugitahura novuga yuko ari abantu bamurikiwe, atari wa wundi mu buzima bwo kurondera Imana akiri mu ntango. Mbere novuga nti nitwamara umwanya tukiri kumwe muri kino kiganiro kakimara kandi ukagitahura, jewe novuga yuko uza kuba uri umunyamugisha, waramurikiwe kandi urahiriwe, ushobora kumara uyu mwanya wose ushobora kumva kino kiganiro, ino nyigisho idasanzwe by'ukuri. Naho ndabaha inyurabwenge zitandukanye, ariko uno munsi ni inyurabwenge y'inyurabwenge igera kure cane. Novuga yuko namaze kubivuga, ntiyahamagariwe gutahurwa n'abantu bose. Ngiye rero kubabwira icitwa chakras. Chakras ni ijambo mushobora kuba mutari bwumve canke mutamenyereye, mugabo niryo uyu munsi tugiye kuganirako. Chakras indwi, kurya dufise isi indwi, kurya dufise imisi indwi, kurya Imana mu kurema yaremye imisi indwi, yaremye imisi itandatu, hanyuma ku munsi ugira indwi iraruhuka. Chakras indwi. Mu majambo make ubu mu ntango kugira ngo uvyumve neza, chakras ni ibice bigira uruhara rukomeye cane rudufasha gutandukanya inzira z'ibidafadika n'ibifadika. Narababwiye ejo haheze canke mu minsi iheze yuko ababikurikiranye ubuzima bwacu bugizwe n'ubuzima bw'ibifadika n'ubuzima bw'ibidafadika. Rero inzira ibihuza iva mu buzima bw'ibifadika itujana mu buzima bw'ibidafadika, nivyo umuntu yokwita yuko ari chakras. Nivyakunanira gutahura rwose, kugira ngaho ni wumve urukundo rw'Imana. Chakras, urukundo rw'Imana. Ikindi ntokubwira nuko uza kubitahura ari uko muri wewe wuzuye urukundo rw'Imana ruza kugufasha gutahura kino cigwa chakras. Ariko kandi n'urwo urukundo rw'Imana gusa rugufasha kubitahura, ni n'ivyo wagiye uraronka uravoma mu buzima byagutumye ushobora kuba ukuze mu kwemera, ufise urukundo rw'Imana muri wewe. Urukundo rw'Imana kuko ni vyose. Umuntu urundi yabivuze ati nukunde hanyuma ukore ico ushaka cose, kuko ico ushaka cose uzogikora, ugikore mu rukundo, ntaco bizoba bitwaye, bizoguma ari vyiza cane. Ufise urukundo rw'Imana, nawe ufise urukundo rw'Imana
ari nawe agomba gutahura ino nyigisho aba yaramaze kurengera ibintu byo kurya ntibiba ikimutwara umutima, ibyo kunywa, ibi byo guhuza ibitsina birahuye abantu, aba amaze kubirengera. Ibyo akora byose akagomba kubikora mu rukundo rw'Imana. Rero izo nzira cyangwa chakras iyo ifunguye ihindura ubuzima bwawe. Mbere umuntu yovuga yuko uba uri kiremwa gishasha, kubera yuko inzira zidukura zituganisha mu bitaboneka, zidukura mu biboneka zituganisha mu bitaboneka, ziba zimaze gupfunguka, ziba zuguruye. Kuko inzira irashobora kuhaba mugabo ituguruye. Iyo inzira ituguruye rero birumvikana neza yuko itagomba kugushitsa aho yagomba kugushitsa. Izo nzira zigomba kuba zuguruye. Chakras uko ari indwi nibyo tugiye kuyaga, turacari mu ntango, ntugire ikibazo, uraza kubisobanukirwa byose, ndahari ku bwawe. Rero uyu mubiri wacu ijambo ry'Imana tubwira yuko ari ingoro ya mutima mweranda, ugereranye nuko woba ari nk'inzu, sivyo? Ni inzu mugabo irimo amatara, abandi bavuga amashanyarazi, irimo amatara. Mugabo kugira ngo amatara yake naho inzu biri installement amatara, kugira ngo amatara yake bigenda gute? Nuko haba hari interrupteur. Izo interrupteur rero gahava ukazifyondako. Iyo utazifyonze ko nubwo inzu irimo amatara, amatara ntiyaka, inzu iguma itajimije. Washaka kugira ngaho chakras zifate nka interrupteur. Ariko karusha uvuga uti chakras ni imbaraga, imbaraga zituma amatara yaka mu mubiri wacu. Imbaraga, nguvu, force, imbaraga novuga rukuruzi ziri mu muntu. Mbega kugira ngaho ushobora kwibaza igituma umuntu agira inguvu, aho umuntu nyine ari mu buzima. Hari gushobora kwibaza yuko ari byo ufungura gusa birafise ikibanza, amazi tunwa niko ufise energy muri wowe wanyoye agasukari nuko, mugabo si ivyo gusa. Hari izindi nguvu, hari izindi mbaraga ziri muri wewe zirengeye n'ivyo bintu dufungura canke tunwa. Ni kimwe Yesu yavuga ati burya umuntu ntatungwa n'indya gusa, hari ibindi bitunga umuntu bikanamubesha bikamukomeza. Mbere iyo umuntu abibuze ugasanga niko aravyibusha, mugabo ugasanga muri we nta buzima, muri we agumana ikinogo yama yiyabira, ukabona imisoso ni myinshi, aravyibushe, imirya nta kibazo, mugabo akamara umuntu yiyabira, kubera yuko arashobora kuba abuze izindi mbaraga, izindi nguvu, novuga force rukuruzi ishobora kumutuma abo umuntu w'ubuzima bukwiye nubwo afungura neza canke anwa neza. Ndakivuze rero niko ndavuga yuko, ndiko ndasigura yuko twobigereranya n'imbaraga canke inguvu novuga Imana yashize muri twebwe zituma tugira ubuzima, tuba abantu b'ubuzima nk'uko utubona uyu munsi, nk'uko wewe ndakubona ukurikira kino kiganiro Inyurabwenge y'uno munsi. Rero amatara ari mu mubiri w'umuntu, abahinga canke ababitohoje kino kigo cyazananye kivuga yuko umuntu afise amatara 72,000 ku ruhande rw'iburyo, n'ibindi 72,000 ku ruhande rw'ibubafu. Uteranije ayo matara yose acaba 144. Igiharo nta hantu mukizi. Tubandanye. Ayo matara yose rero yatwa na interrupteur nyinshi. Amatara ni menshi. Wumva ayo matara yo kwatwa na interrupteur zingahe? Bivana na installation wewe wagize muri wewe, kuko ushobora kuba yafise ayo matara mugabo ataka, kubera yuko installation zawe ziri limite canke zigera hafi. Ariko nagira nkubwire yuko zigera kuri 114 bagereranya abahinga.
babitohoje. Zikivoma ku zindi indwi nyamukuru. 14 ni interrupteur ziri mu mubiri w'umuntu, mugabo nazo zivoma ku zindi indwi z'umwihariko, ni ku muntu yovuga. Kandi zibiri muri izo 14 ziba hanze y'umubiri wacu. Ubwo hasigaye zingahe? Hasigaye 112. Hakabaho n'izindi 4 zikoresha mu mubiri. Muri make umuntu yovuga yuko izo ziriyatsa, ntizikeneye yuko zatswa. Zimwe zikira kuba zakije, izindi zose bita vyikora, ziriyatsa. Izo ugomba kwatsa rero abari zingahe? 108 sawiti. Izo zose zizingiye mu mazingiro, novuga kuri za interrupteur indwi. Nivyo rero baca bita chakras. Fata yuko mu rurimi ushobora kumva, mu ijambo ushobora kumva, ni nka interrupteur. Zigaca rero zikoreshwa n'imbaraga ntigisi. Imbaraga ntigisi nabuze ijambo nakoresha neza. Inguvu ntigisi ni iyo nguvu kugira ngo imoteri yake. Iriya nguvu iza gutuma imoteri yaka. Kubwayo haje imoteri ubwayo yose siyo nguvu, mugabo irafise inguvu zihariye, cyavyumva bafise umwe n'ubwo buhinga bukuma moteri ziza gutuma iyo moteri isa kwaka. Nico no kwita, reka tucite frequency. Zikoreshwa rero na frequency ingana n'ibihumbi 144 kugira ngo ayo matara yose ashobore kwaka. Izo mbaraga mu gihe zakiye rimwe ni frequency y'ibihumbi 144. N'ubu ndagaruka, iki giharuro nta hantu mukizi abantu mwamaze kumurikirwa canke musoma ijambo ry'Imana. Na hantu mubizi muri Bibiliya, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Hamwe Yohana avuga ati mbona abantu bagemye ko ikimenyetso ibihumbi 144. Umumarayika yagomba gutigi na guhonya isi, hanyuma akavuga ati rindira dushire ko ikimenyetso abatowe ngo bari ibihumbi 144. Kiriya giharuro nibwo nababwira yuko buriya Bibiliya, igitabo ceranda, igitabo c'Imana, igitabo tuvomamwo ibidufasha gukura mu kwemera, ni igitabo kidasanzwe, igitabo kirimo ubwenge bwinshi, mugabo cyo kwitondera. No kigiranya nuko ari nyanja. Mu nyanja naho yudimbukiye yutazigera, birumvikana yuko kuvayo bigorana. Canka handi bagira ati ni nk'inkota y'ubugi bubiri. Inkota y'ubugi bubiri yusamaye. Kubera yuko ibindi ko ndabivuga, bamwe bagira bati cyo giharuro muri Bibiliya 144 ni giharuro nyene. Ni giharuro kigera ngaho, ya si giharuro kiza mu buryo umuntu yoharura ico gitigira nyene, kuko ubundi yaba biruko umuntu yobavuga yuko hari abariko bakorera ubusa. Ijuru ryamaze kuzura, ijuru ryamaze canke wewe atarimo, kubera yuko ico gitigiri atarimwo canke ari na gito washaka mu niko yovuga. Ariko abadusigurira Bibiliya batubwira yuko kiriya giharuro Bibiliya itubwira ari imiryango 12 y'Isirayeli. Imiryango 12 ugwiza na 12, ugacugwiza n'igihumbi no kuvuga abantu benshi. Kuvuga yuko ico gihumbi kiza kivuga abantu bose barimwo iruhande y'iyo miryango 12 yo muri Isirayeli. Niko abasoma Bibiliya canke abadusigurira Bibiliya bagerageza kudutahuza, kandi tuje dukurikira iriya nyigisho duhabwa n'abakozi b'Imana, ndabivuge gutyo, canke abahasizu ababitorewe n'abasaserdoti. Yego umuntu cyane cyane mugabo n'abandi ubona yuko babifisemo umuhamagaro no kubimenya no kubitahura, kubundi dushobora kuzimira. Urumva babandi sindo bavugira ngaha kuri mikro batubwira yuko
abo bantu ico gitigiri aribo nyine bazoja mu ijuru. Urumva yuko twoba twihenze mugabo nabo turabaha ikibanza gikomeye muri no nyigisho, turabakunda cyane kubera yuko n'urukundo, inyigisho itanga n'urukundo, wamurikiwe nawe mu rukundo, nta muntu n'umwe wo gukumira cyangwa gushira urubanza. Ivyo rero nivyo Bibiliya ivuga. Mugabo hari abandi bagomba kuvuga yuko kiye giharuro baba bagomba kuvuga umuntu yashoboye gufungura chakras ziwe zose, umuntu yashoboye kuzifungura. Abizi canke atabizi aba agereranywa na kiye giharuro 144. Abazi bya chakras zifise ico bita petros, zifise forme y'ishugwe canke frequence. 144 ni frequence y'umuntu yamurikiwe, niko babivuga nubwo bushakashatsi twarondeye, ibyo vyigwa twarondeye miki kigo cinyurabwenge. Iyo frequence umuntu ayigerako n'umuntu yashoboye gufungura chakras ziwe zose zigera ku gitigiri c'indwi namaze kubibabwira. Nico ngo iriya mibare kiye giharuro gisigura 144. Uyo muntu nawe yashoboye kuzifungura zose n'umuntu mu wundi buzima. Twavuga yuko aha mwisi ivyo yabona siyo twebwe tubona, usanga abona ibindi bintu uko twe tubona ibintu. Mu yandi majambo nawe gumye kimwe, yaramaze kwinywanisha n'Imana. Ubuzima bwiwe ngo aba yaramaze kunywanisha n'Imana. Abantu batwagwa n'inzoga, abantu batwagwa n'injya, bagatwagwa n'igitsina, bagatwagwa n'amatungo, abantu bakarangara kubera ko igitoro caheze, kubera yuko ibintu bizimvye abantu bakarangara, kubera yuko ubuzima no munsi buzimvye abantu bagasamara, kubera yuko hari ibintu byinshi abantu bagasamara. Umuntu yamaze kugura chakras ziwe zose uko arindwi, ubuzima bwiwe ni Kristo, ubuzima bwiwe ni Imana. Rero bavuga yuko biriya biharuro bigereranywa n'uguruye chakras ziwe. Hari abandi bavuga yuko biriya biharuro kandi bigereranywa na roho zibaho ubuzima bwa paradizo, ubuzima bwa paradizo cyangwa bwa Edeni ngaha ku isi. Hari ikigo nabahaye aho mu bushakashatsi cyangwa mu vyigwa bigenda bitangwa n'abandi batandukanye kandi ijambo ry'Imana twarose, abantu batubwira yuko ubuzima roho ngaha ku isi zoba zisubiriza, zoba zigaruka. Niwe genda mu nyurabwenge natanze, haraho nashoboye kubisigura neza icyo nagomba kugaruka ko mugabo kugira ngo uvyumve nuko uza gutahura neza yuko abantu roho z'abantu zigenda zigaruka ngaha ku isi. Zigarutse kugira gute? Ko nabi basiguye mu ijambo rimwe, zigarutse kwiga urukundo rw'Imana. Kuko ngaha ku isi cyatuzanye no kwiga urukundo rw'Imana, harimo no kwiga kwihangana, kwiga gukunda kugira ngo tubeho, tukabaho kugira ngo dukunde. Rero bavuga yuko izo roho zoba zigaruka. Rero bakavuga bati biriya biharuro bigereranywa na roho zibaho ubuzima bwa paradizo Edeni, ubuzima bumara imyaka 2500, ubuzima bwa mbere. Kubera yuko ngo hari inyandiko zigaragaza ko roho, iyo bavuze roho gumya esprit, roho Imana yaremye ngo zingana ni miliyaridi 14 n'ibihumbi nako ni miliyoni 400. Nizo zishobora kuba mu bantu mu gihe c'imyaka ingana gute? Mu gihe c'imyaka 10,000. Rero kiriya giharuro 144 uko babivuga ngo coba kigereranya roho za mbere
ni igitigiri cya roho za mbere ziza kuba ngaha ku isi zikaba mu buzima bwa paradizo, mu buzima bwa edeni, mu gice cya mbere kimara imyaka ingahe? Kimara imyaka 2500. turi kumwe? ni inyurabwenge canke ni ubushakashatsi, ni ivyigwa twarondeye, nawe niwo birondera uzoronka ibindi. Mugabo aho tugaruka nuko ivyigwa iyo bitujana ari ukugaruka tugakanguka ubuzima bwacu ukaba ubuzima burondera Imana, mugabo tukarondera Imana tutanasinziriye. Igitabo twemera, igitabo kitwigisha ni igitabo ca Bibiliya, ivyo abungere bacu bagenda batubwira. Ariko izindi nyandiko iyo tuzivumbuye tugasanga kuzizana ngaha kuri televiziyo umuvugizi naco zibagira, turazibaha kugira ngo zibakangure, zitume ubwenge bwanyu butaguma businziriye. Rero ngo mu myaka 10,000 ngo siko roho zose zitangura mu buzima bwo mu mubiri, oya, ngo roho zitangura mu buzima bwo mu mubiri ari nke, ari nkeyi, ziba muri paradizo edeni, ngo ni roho zingana n'ibihumbi 144 arizo zivugwa muri Bibiliya. Bobo babisigura uko, mu gihe tuzi abandi ingene babidusigurira. Izi rero, izi roho nizo zibaho ubuzima bw'imyaka 10,000. Ariko mu myaka 2500 ya mbere izi roho ziba zibayeho neza ngaha ku isi, muco umuntu yogereranya na edeni canke na paradizo, mugabo bari hehe? Ziri hehe? Ziri mu mibiri y'abantu. Izindi roho ngo ziba usanga ziba ahantu hatandukanye, mishambu no kwita isanzure, space, isanzure, umuntu fata mu kirere, umuntu abifate gutyo. Ziba mu biti, ziba mu bikoko, kubera yuko ibikoko cyane cyane ibyo bikoko bigerageza kubana n'abantu, nivyo biba bibanye neza n'abantu, bagiye ngo roho z'abantu zishobora kubago zirabaye muri ibyo bikoko. Kandi ibyo bikoko bitangura kubaho ngo bijya ivyatsi mu ntango, burya ngo no gutakaza cyane igikoko igikindi, ubundi ngo bitangura bibanye neza n'abantu kandi bitajya ibindi bikoko bigenzi byavyo, bijya ngo biza kuba mu nyuma biko biratakaza cyane cyane umwimerere. Kandi ngo n'abantu babaho muri ivyo bihe babayeho mu buryo bwa kamere. Hanyuma ubu buzima bumara imyaka 10,000, nabibabwiye ubugabuyemo rero ibice 4 cycle. Igice kimwe kimara imyaka ingahe? 2,500. Mu myaka 2,500 ya mbere abantu babayeho ubuzima nk'ubwo muri edeni. Roho ziba mu bantu batangura ari babiri, ari umugabo n'umugore, bamwe twogereranya nka Adamu na Eva, kandi abo nabagaba bakarondoka mu buryo bwa kamere. Hari nyurabwenge nababwiye haheruka yuko kurondoka mu buryo bwa kamere ariyo tanguriro ry'umuntu, ariko umuntu yatanguye ameze, sinzi ko babikurikiranye mu vyigo natanze gusura mu archive, mu buryo bwa kamere, aho umuntu mu kurondoka yarondoka ari uko hageze, atari mu buryo bwo kwinezereza, kuko abantu bashaka kwinezereza no musanga bamwe umwana, oya, mu buryo bwa kamere umuntu yarondoka ari uko ageze mu gihe cyo kurondoka, ari uko ashaka umwana. Nivyo bagomba kuvuga ngaha. Ndazi yuko hariya mu archive hari cigwa ciramvuye natanze ko iyo nyigisho twakura mu bushakashatsi bwa hariya, ariko ndababwira yuko inyigisho ziza kutwugurura, mugabo tukagumya ibyo tugumije, ibyo dusanzwe dufise, ibyo twumva twogumya nabyo tukabigumya, mugabo tugumye mu nzira zacu.
rero ngo iyi myaka 2500 iza kurangira habayeho ibihumbi 144 babayeho neza cyane muri Edeni. N'umuntu yovuga yuko kubaho kwabo ari ijana kwijana yo kuryoherwa, ijana kwijana y'ibyishimo. Sike gutyo rero ikabandanya uko abantu bagwira binjiye mu yindi sike, niko baca batema ibiti, bagatema amashamba, kubera ko rero roho hari roho zari zisanzwe ziba mu mashamba, mu biti, mu mashurwe, zaba mu bikoko, zigaca zihungira mu bantu. Niho haca haba rero ubushuhe bwinshi, abantu bagahuza ibitsina ku buryo bwiyongereye, bakagwira ku buryo bwiyongereye, kubera yuko kugwiza guhuza ibitsina bituma abantu bagira gute, biyongereye cyane, niho n'imiruho ikitangurira. Bikaza neza yuko kwa kuryoherwa canke bwa buzima bwiza muri cya gice cya mbere babutanguye bw'abantu, kubera yuko abantu baba bariko baragwira. Rero roho zibona uburyo bwo kuza mu bantu, kubera yuko nta handi zishobora kuba atari mu bantu bahuye. Niko iyo nyigisho ibivuga. Deuxième cycle rero iza gutangira inyuma y'imyaka 2500. Uko abantu bahuza ibitsina, roho zigakomeza kuza mu bantu, zigahura na zimwe zaje ubwa mbere, zoba zigarutse kwiga urukundo rw'Imana. Hari roho ziva muri buno buzima ngo zikagenda zidatunganije ingene zagomba kubaho, ingene zagomba kwitwara, zidatahuye neza urukundo rw'Imana, zigahabwa rero amahirwe yo kugaruka mu bantu ngaha ku isi kugira ngo zige urukundo rw'Imana. Zigahura rero n'izindi roho zije bushasha. Iyindi myaka 2500 ikaza gushira, ikaza kurangira roho ziri mu bantu zimaze kwikuba inshuro zirenga 10, inshuro 10 zikaba zimaze rero kuba umuliyoni n'ibihumbi 440 z'abatuye ku isi. Nibwo rero haba abantu nibo bakibayeho neza, kubera yuko roho zabaye nyinshi, abantu bari benshi ku isi, abantu ntibashobora kubaho neza, babaho mu buzima umuntu yovuga yuko bumeze nk'ubugoye ugereranije n'ubwo mu gice cya mbere abantu bari babayeho. Ubuzima buba bwaratanguye novuga kugabanuka. Aha rero urumva yuko imyaka 5000 iba irangiye mu gice kigira kabiri. Igice kigira gatatu kiza gutangura ubuzima bumaze kubiha cyane. Nayo nyene mugabe iyo cycle y'ubuzima bubishe iza kumara imyaka 2500. Abantu ngo barakomeza kurondoka cyane, ngo ni cycle n'ukuri yo kuba mu mubiri. Abantu baba mu mubiri cyane, abantu bakikuba ngo inshuro 1000. Abantu bararondoka cyane, mugabo ngo kurondoka biba bivanganye n'amakuba menshi y'ubuzima bugoye, ubuzima buzimvye, y'ubuzima bwo kwiruka, ubuzima bw'abantu nyene bataryohewe, batanezerewe, barondera ibintu, n'ababirose bakuma biruka, n'ababirose ntibagira umunezero. Niko ubuzima buba bumeze. Abantu rero niho rero baca batangura kuganzwa n'iki, ngo ni ivy'igitsina, bakabyara cyane, igitsina kirabaganza. Cycle rero izoca ngo irangira bageze ku miliyaridi n'ibihumbi 440. Uko bikuba cyane niko ubuzima burusha kugora no kubiha cyane, kandi birumvikana iyi miruho abantu bafise ku isi nuko abantu babaye benshi, ari benshi cyane. Mbere urabona yuko nkuzi ko kwije 30 minutes cyanza guhagarara.
uko rero barondoka cyane abantu niko ubuzima bubandanya bubiha, niko bubandanya bugora, mbere bamwe bagafata n'ingingo zimwe zimwe z'uko zo kurondoka bafata nyene ingingo, mugabo izo ngingo rimwe rimwe ugasanga zikubira Imana nayo igashobora gushavura. Iyo ishavuye naho urumva yuko bica bibiha gusumba, mugabo niko babivuga yuko ico gihe byo guhuza ibitsina byo kuri babiri kundi rugero, naho ubuzima buba bugoye, naho abantu baba barushe kubera guma biruka, byo guhuza ibitsina ngo bigira umurindi munini. Abanga rero baca baza bakagenda bahanura abantu kugabanya kuvyara na karorero, bagabanye ivyo kucibiti, bagabanye ivyo guhuza ibitsina, bagabanye ivyo kugira ubushuhe bwinshi. Ubushuhe mbere yagira imwe ngo buterwa nuko twiciye ibiti, abantu bashobora gushuha cyane kubera yuko ihindagurika ry'ibihe ryamaze kuhaba. Abantu nabo baca bahindura umwimerere wabo, ni ingaruka hacaze ngo abantu babahanura. Aba bahanga ngo birakekwa ko ngo ari za roho zatangura ubwa mbere, nibo bazana imiziro, kirazira gusambana cyane ni bibi, umuntu nabane n'umwe, umuntu nabane n'uwo yagenewe, ibi bintu byo tumara isi yorimbuka, mbere amadira mwamwe Imana izoguturira agatoki, agatoki kazogenda gashabuke kugira ngo barabe yuko ivyo guhuza ibitsina, ivyo gusambana byogabanuka. Ni icyaha kandi kiba ari icyaha mugabo, ni icyaha c'inkomoko, kugira ngo abantu barabe yuko bofata izindi ngingo, ibihano bishiramwo, isi y'ibihano abantu babandanye bayishiramwo, kuko isi uko ikomeza niko abantu bagwira, niko ubuzima bubiha, niko baruha cyane, abantu bakava bakabaho basangiye ubusa, bitana ibisambo, mugabo by'ukuri atakintu bariko barapfa, ari uko basangiye ubusa nyene. Rero iyo cycle irangiye, haca haza iyindi imara imyaka 2500. Rero cycle ya za roho yo kuba mw'isi, iyo yuzuye igashirwaho akadomo canke iherezo ya myaka 1010 nababwira, nibyo baca bita imperuka, nibyo baca bita umuhero, ya cycle yuzuye. Cycle yindi iza kurangira ubuzima bwarabishe, sinokubwira nabiye ko buba bwarabishe mu cycle ziherutse, ntuze ngo buba bwarabishe, sinokubwira nyine buba bumeze. Buba burangwa niki? Intambara z'urutavanako hagati mu gihugu, igihugu kigatera ikindi, ubwami bugatera ubundi, bakoresha vya muzinga, ibintu bivuga umutima ukarahuka, ibisasu kirimbuzi birategwa ico gihe. Nigihe ubuzima by'ukuri buba bubishe, sinokubwira. Haraba imyuzure, haraba ibiza n'isibe, haraba umwuzurira, haraduka umuriro ukarigita igisagara cose. Ni by'ukuri ngo ubuzima, ibiciro biraduga, abantu bakabura vyankenerwa. Ngo by'ukuri ubuzima muri iyo cycle, ubuzima buba buzimvye cyane. Muri iyi myaka rero 2500 ya nyuma, ngo niho abantu baca bikuba ku rugero teye ubwoba, bakagwira sinobivuga, baba benshi mw'isi ku buryo abantu ngo bikuba bakarenga imiliyaridi 14 n'imiliyoni 400 mu buryo bwo kugereranya. Rero baba bangana na bamwe za roho Imana irema mu ntango. Sinzi kuvyibuka mu ntango ndakubwira yuko hariho roho Imana ibanza kurema, hanyuma 1440 akaba arivyo bitangurira mu bantu kandi bikabaho neza. Mugabo iyi cycle ngo iza guhera rero,
za roho zose zarashoboye kuba mu bantu, mugabo by'ukuri ubuzima buba buzimvye. Ibiti biba byararimbutse, biba byarahiye, inyamaswa ziba ari hafi ya ntazo, abantu abari benshi babayeho ubuzima atari ubwa kamere, kuko ntibaba bagishobora kuba mu buzima bwa kamere. Ibyo bafungura ntibashobora gufungura ibintu by'umwimerere, ibintu biri muri kamere. Ama OGM niyo baba bafungura. Uburyo bwo kwa muganga ni uburyo bw'itekinike, ibintu bigera kure umuntu no gutahura, uburyo bwo kwivuza. Amazu babamwo bagomba kugerageza ka mu mazu agera kure cyane, aduze. Muri rusange, muri make, isi ntiba ikibeshejeho mwene muntu. Aba novuga neza yuko mu yandi majambo abageze ku rugero isi itagishobora kumubeshaho. Niho rero abantu baheza bagahura n'ikintu kibarimbura, kibatwara kikabakura mu isi, hagasigara canke hakaza uwundi umuntu yovuga ko ari Adamu na Eva. Uko nakubwiye yuko ubuzima kugira ngo butangurana ngo ari umugabo n'umugore, Adamu na Eva, ubuzima rero bukabona gusubira gutangura ngo bugafata iyindi myaka ingahe, ibihumbi 10 iri mu bice bigari babamurikiye, ibice 4, igice kimwe kigize n'imyaka ibihumbi 2500. Noneho ikintu gitangaje nuko aho twabikuye ibivyirwa zinyandiko muri iyo myaka 2500 uko iheze ku isi ngo hamahaza intumwa canke umuhanuzi, canke abahanuzi badasanzwe baza kwibutsa abantu ko bakwiye kwitwara mu buzima bugororokeye Imana. Baza babahanura abantu gukomeza inzira zabo. Rero bikekwa rero neza yuko n'izo ntumwa ziba zije zivuye kuri bande, kuri babandi batangura ubuzima, babandi ibihumbi 144, ya mitima 144 yahabwa amahirwe yo kuba muri Edeni, bakagira ubuzima mvuge ni burebure canke bakababoge byinshi, experience mu buzima, bakaba bazi byinshi kuko hari roho zimwe ziza kuza zikaba mu bintu zidasobanukirwa, mugabo izo roho zozo ziba zibisobanukiwe, rero ngo zirarungikwa kugira ngo zize gufasha abantu. Niho rero bajya ngo bace bavamo nk'abariya Bibiliya itubwira, niko babitubwira, ba Abrahamu, ba Budi, canke ba Eliya, aba Martin Luther King, abantu batereza w'ikarikita baza babaho ubuzima budasanzwe, n'abandi aba bamubona bose baza baho ubuzima butangaje. Bavuga yuko niko zivuga yuko baba baje mu bwo buryo, ba Paulo n'abandi benshi ntashobora kudondagura, benshi cyane bama baza kukwereka, kwigisha abantu, gutanga akarorero keza mu bantu, mugabo baje kubafasha kugira ngo ubuzima bubandanye bugenda bugororokeye Imana. Ico ntababwiye rero nuko ngo haragera igihe izo roho iyo zavyifashemo neza zikavamwo abamarayika, zikegera Imana, zikavamwo abamarayika. Mu gihe izo roho zageze ziravyifatamwo nabi, zikagororokera Imana, nazo ngo zivamwo bande, ngo badayimoni. Zivamwo abadayimoni baza kugwisha abantu. Rero inyurabwenge sinzi aho ibagejeje ibugurura mu mutwe, mugabo ngo binavugwa ko iyi myaka turimwo ngo isa nubwo ari imyaka ya nyuma, hamwe ibivyirwa ubu bushakashatsi canke kumurikirwa kw'aba bantu byo bari byo, kubera yuko kuva uhereye aho Yezu yaziye ku isi bibaye ari byo, rusurinye bibaye ari byo, twoba dushigaje imyaka novuga nk'amajana 4
na 75 kuko tuvuze ikiganiro turi muri 2025. Urumva aho bahageze ko cycle ya roho yuzura. Ni mu gihe mugabo ubushakashatsi n'ibivyigwa byo bari byo kuko ikora inyurabwenge nyine tugomba kuyakirana ubwenge bwinshi, niho hashobora kuba ico giharuro cuzuye. Hakashobora rero kuza ya mperuka abantu bavuga mu gihe ubuhanuzi bwoba ari ubw'ukuri. Tugiye nko mu bushakashatsi bw'uyu munsi bavuga yuko isi yose izoba iriko abantu bangana n'imiliyaridi 8 n'igice muri 2030 2030. Nayo mu 2050 isi kazoba ituweko n'abantu ibihumbi nako imiliyaridi 9 n'ibice miliyoni 7. Nayo mu myaka 2100 isi ikazoba ituyeko ibihumbi nako imiliyaridi 10 n'ibice 5. Mu 2200 bavuga yuko isi izoba ituyeko gutyo imiliyaridi 112. Mu 2500 naho isi kazoba ituyeko imiliyaridi 14 zirenga zigaruka kuri ca giharuro batubwira mu ntango caroho Imana ngo irema kwisi. Ni mu gihe ubuhanuzi bwo bari bwo, ariko none ibi biharuro abagerageza gutohoza ibiharuro vya vuba washaka barabivuga yuko tuba tugeze mu miliyaridi z'ababa 14 zirenga gatoyi canke ko babivuga muri 2500. Urumva imyaka isigaye ukuyemwo iyi myaka dufise. Bihuye izo roho zoba ziri mu bantu ziba zaraje ku isi zije kwiga. Mu zoba ari zoba zaraje mu bantu kandi zije kwiga iki? Urukundo rwa nyarwo nabwo no kumenya Imana se wa Yesu Kristo, Imana yaremye ijuru n'isi. Niho rero caba imperuka, kubera isi ntizoba igihambije kubeshaho abantu bose. Ko vyogenda kose muri ico gihe ngo haraba ikintu abantu batari bwabone kandi kirimbura ubuzima bwabo. Swati hagasigara Adamu na Eva canke hakaza Adamu na Eva, nico baca bita imperuka. Noneho roho zirangwa n'ikimenyetso 144 zapfunguye chakras uko ari indwi ngo nizo zizohembwa ico gihe. Gitangurana n'imyaka 2500 muri Edeni, itangura muri cycle ya mbere nari nabivuze. Muri paradizo rero ubuzima butangura ari jana kwijana mu kuryoha mu gice ca mbere c'imyaka 2500. Mu kindi gice kigira kabiri kiza kurangira ubuzima mu kuryoha buri kuri ibice 75%. Mu gice kigira gatatu ibice 50%. Mu gice kigira kane ca nyuma ngo vyukuri ubuzima buba bubishe kuryoha ngo ari nka 25% gusa. Ni hahandi abantu usanga bafise amazu technology bigeze kure, mugabo akarere bakoresha mu kwimanika. Umuntu akubaka izo etage ndende ariko akayiva ko agakorokera hasi yiya ku buzima. Umuntu agatunga inka ntagire umunezero, akagira amararo, akagira amamodokari menshi, umunezero ni hafi ntawo. Bakiyahura mbere gusumba ibyo batunze, akaba arivyo bigira kajya mu neza gusumba abo. Inka ntiziyahura, mugabo utunze inka akazobona ariyahuye wewe. Imodokari ntija yiyahura, mugabo umuntu akatunga amamodokari meza agezweho, mugabo akabaho atamunezero, akabaho ari umuntu agomba no kwiya ku buzima mu gihe ibyo atunze vyovyo biryoherewe n'ubwo buzima. Bavuga rero yuko hoba ngo haragiye kuba kwihenda mu vya kalendriye n'izindi nyandiko ngo twaba tugeze mu myaka unye
ibihumbi 9,250. urumva neza yuko twoba tugeze twoba tubura gusa nk'imyaka 250 ngo sikire yuzure, kuko nabwiye ko sikire yuzura mu myaka ibihumbi 10. Abandi bakavuga yuko ugiye mu by'ibiharuro tuba tugeze mu myaka ibihumbi 9, ibihumbi 990. Hoba habura rero imyaka ingahe 75. Ariko ibyo byavugwa muri 2000, nico gituma wumva nagiye ndongera ko imyaka 25. Aho niho hava kandi bw'abahanuzi bwa 2000, murabizi bavuga yuko ngo hagomba kuza umuhero, hagomba kuba iherezo. Ubuhanuzi bwazanana ngaha nyiri ibiharuro, ibi ndiko ndababwira bizana muri buno buhanuzi, mugabo bikarangira byose babyihenze ko, kubera yuko Yesu Kristo yarabivuze ati murame mwiteguye ntawuzi umunsi n'isaha. Ntawuzi umunsi n'isaha umwana w'umuntu azoza kujya kwigisuma gitera umuntu atarabizi. Murame mwiteguye, mugabo baratanga n'ibimenyetso tiri mu bwami buteye ubundi, nimwabona habaye imyuzurira, nimwabona hari ibintu bigoye ubwami bugatera ubundi bugatera ibindi, hari ugwanko hagati y'abakundana, muzuca mumenya yuko umwana w'umuntu ari hafi, muze mwame mugabye. Nico tugomba kugumya. Ubundi ubuhanuzi bagiye baravuga rimwe na rimwe iby'ibiharuro barabyihenda ko canke noneho tugumye ico Yesu yavuze ko atawuzi umunsi n'isaha. Ni naho hava na bwa bundi buhanuzi muravyibuka bavuga ngo abamafya tariki 12 z'ukwi12 mu 2012 ngo hazoba umuhera, abantu bakagurisha ibyo bagurisha, abantu mugabi karangira ivyo bintu atawo bibonye, karangira uyu muhero atawo habaye. Muri myaka turimo rero ibi vyirwa byagomba kudukangura, ntidutwagwe n'ibi turimwo, ntidutwagwe n'iterambere, ntidutwagwe na intelligence artificielle na karorero. Ubona ko tugeze kure uyu munsi. Ntidukangwe na bino biza, ntidukangwe na zino ngwara ziguma zisubiriza, ntidukangwe n'umuriro ucura gwaduka ukarigita igisagara cose, ntidukangwe n'igihugu gitera ikindi intambara ikamara imyaka n'imyaka ntamenye n'igihe bizohera, ntidukangwe nuko ibihugu kanaka bifise ibisasu kirimbuzi. Ibyo ntibidukange, duhagarare dushikame nk'abana b'Imana. Twebwe tugume tugavye, tugume turindira Imana izoza kudutwara, izoza kutujana nkuko Yesu Kristo yabitubwiye. Tubirindire mu rukundo, tubirindire dushikamye, dusenga, turi maso by'ukuri. Irico kintu gihambaye. Ubundi ikikigo je unakizanye kubera yuko abantu benshi tuba dusinziriye. Iyo dusinziriye rero dusaba ijambo ry'Imana, mugabo iyo dusanze ibi vyigwa hari aho bihurira gatoyi n'ibyo Bibiliya itubwira, ikibuza yuko tubizanaga kuri televiziyo umuvugizi, mugabo tugahamagarira abantu yuko igitabo ca mbere cyo gushimikirako duronkamwo umuco, novuga kirimwo umwuzurira w'ivyiza vyose, ni igitabo ca Bibiliya. Niho dukura umuco wose. Izindi nyandiko nituzumve, twige, ubwenge bwacu bube ku gihe, mugabo ahanini tube abantu bakanguka. Ariko ndabivuga rero yuko muri imyaka turimwo abantu ntavyo bitayeho. Ibi rero byose ndabivuze kubera yuko birafise aho bihurira na ya mazingiro y'ubuzima bwa mwene muntu. Chakras zifise ihuriro n'imibiri indwi tubamwo. Narabibabwiye mbere, uravyibuka canke nzobigarukako. Iruhande y'uyu mubiri dufise, mubiri utangwa n'ibiryo, hari yindi mibiri, yindi mibiri twagabiwe n'Imana. Birafise aho bihurira n'iyo mibiri indwi, canke imisi indwi igize indwi, imisi 6 yirema, mugabo Imana igasozera ku munsi w'indwi ikaruhuka, amajuru indwi. Ubuzima bwacu burya bugizwe n'imibare, ibiharuro. Nimwe nababwira yuko iyo muri Bibiliya handitse ibiharuro tubyitondera cyane ko bifise ico bisigura. Igiharuro 12, igiharuro ndwi,
twabonye ibihumbi 144 ubuzima bwa Bibiliya nibiharuro noneho n'ubuzima bwa twebwe abantu burya babugizwe n'ibiharuro byose n'ibiharuro rero aya mazingiro indwi chakras indwi wozugurutse neza birafitaniye isano birafite ico bihurirako nibi bindi niko ndavuga imisi indwi amasi indwi a planet imisi indwi imibiri indwi nuko chakras rero umuntu abigarukanye mu yindi nsiguro yovuga ati ni nk'imiryango icamo imbaraga ku muntu agomba kumurikirwa mu ntango naravuze neza yuko chakras ari inzira ziduhuza hagati y'isi yiboneka n'ibitaboneka mugabo naho ndavika ikigo tumaze aho tugeze ubonaho wogumya yuko chakras ari imiryango icamye imbaraga ku muntu abagomba guca mu nzira yo kumurikirwa mugabo n'ahandi nakubwiye chakras yuko bigereranya n'ama interrupteur ufyonda kugira ngo amatara ashobore kwaka muri wewe kuko nakubwiye yuko amatara iyo ari muri wewe ashobora kuba hari mugabo atakije amatara arahari nta kibazo mugabo kuyatsa hari naho rero ariko ndakubwira yuko ku muntu agomba kumurikirwa chakras umuntu bigereranya n'inzira acamwo muri we kugira ngo ashobore gushika aho agomba gushika atana handi kumurikirwa ngo ashobore kuba mu rukundo rwa nyarwo urukundo rw'Imana urukundo rwa nyarwo urukundo rw'Imana bimwe Yohana avuga ati wamenye Imana n'uri mu rukundo n'ufise urukundo kandi urukundo rwa nyarwo utafise urukundo uwo ntiyamenye Imana mbere handi akavuga ati wanka mwene wabo n'umwicanyi arabwa nk'umwicanyi urukundo rero nigo werekana umuntu yamaze kugira gute yamaze kumurikirwa bya nyavyo rero umubiri wawe umuntu yogereranya n'inzu washizemo amatara interrupteur nazo ni chakras uko ari indwi reka rero izo interrupteur tuzite inzira indwi zituma tugana kukumurikirwa izi chakras bazigereranya na ya mibiri indwi itugize ariko ine muri yo niyo yakamaro yindi ntaco idufasha cyane zikagira rero aho zihurira na za elema zitanu nababwira zigize ubuzima bw'umuntu murazibuka hano babwira isi ivu amazi umuriro babwira umwuka canke impwemo canke bino kwita isanzure canke space zitanu mugabo naho hakongerwa ko izindi kinovuga ijwi ry'umuntu riri mu bimugize umuntu ashobora kubaho umuntu wa nyawe ijwi ryiwe ridasohoka n'abaje bagenda n'ubumuga burya barafise ukundi kuntu basohora ijwi ryabo barafise ubundi buryo Imana yabahaye niho umuntu abo umuntu nyamuntu sound umuntu akanongera ko kibita divine consciousness nayo niyindi nirindi zingiro umuntu agenderamo kugira ngo agire ubuzima nyabuzima kugira uvyumve rero chakras neza twofata twohera kuyu mubiri wacu uyu mubiri wacu waremwe n'ibiryo waremwe n'ibifungurwa India ariko uwundi mubiri ugereranywa nk'ubunovuga igitutu bikadufate igitutu cy'uyu mubiri canke icirore uyu mubiri wirabiramo niko umuntu bigereranya umubiri ufadika yandi majambo
biravugwa ko burya iyo dupfuye uyu mubiri wacu tumaze kuwuvamwo, uwo wundi mubiri uramara ngo iminsi 13 ukiri hafi y'umubiri twamaze kuvamwo, utegereje ko bishobora gusubira guhura. Yebwo n'ubundi bushakashatsi canke ababitohoza bimurikirwa ko ubushaka kuraba yuko ushobora kwihuza n'uyo mubiri twamaze kuvamwo iminsi 13 yose. Umubiri rero w'imbaraga novuga canke w'umuyaga nkuba ukomeza mu kuyerera hafi y'umubiri inyuma y'iminsi 13 tuvuye mu mubiri. Ngo inyuma y'ico gihe niho ngo uwo mubiri wavuka azimira. Niho mu bihugu bimwe bimwe havuye yuko baturira imirambo, baturira imivyimba y'abantu, ngo nuko uyo mubiri ariwo bita infinite body uhita nawo uhava ushana n'uyo mubiri wagasigara roho yonyene gusa. Niko bo bava bakabisigura canke bakabironderamo izo nsiguro ziri muri ubwo buryo. Ubundi ngo igihe umuntu tumushinguye, uyo mubiri w'amashanyarazi uguma uyerera hejuru yiwe muri kumwe na roho yiwe. Mugabo bundi ngo iyo umuntu aturiwe umubiri utaboneka ngo wowe urasha kidasha ni roho. Kandi uyo mubiri w'amashanyarazi ngo niwo utuma rimwe rimwe canke kenshi canke imisi yose dufatwa n'umuyaga nkuba iyo tuwukozeko. Uyu mubiri rero twebwe tubona uri kumwe canke hariho iyindi mibiri Imana yaduhaye, mugabo iyo mibiri itaboneka. Mbere bivugwa ko tumaze kuva muri buno buzima niyo izotera guteka igasayanganishwa umubiri uninahaye. Uyu mubiri ni utumenyesha iyo dukoze ku kintu, nico twumva ko dukoze ku kintu kanaka. Mugabo uyu mubiri nawo w'ibidafadika utaboneka niwo bigidufasha gutandukanya umugabo wagore, niwo dufasha gutandukanya umugabo n'umugore. Kubera yuko iyo umuntu muri karafungura chakras ziwe mu kwitekerezaho ararenga umubiri akinjira muri infinite body, akinjira muri uyo mubiri w'ibitaboneka nawo ugashobora kuwurenga. Iyo rero ageze aho atandukanya ivy'umugore, iyo rero ageze aho arenga uyo mubiri w'ibitaboneka w'ibidafadika, niho uzosanga mu buzima bwiwe ivy'umugore canke ivy'umugabo ntatabibonamwo, ntaba kiri mu mubiri. Kuko uyo mubiri w'imbere wowo ntuzi ivyagore n'ivyagabo, umubiri ntubukimutwara, yararenze umubiri wiwe ararinjira mu mubiri, mbere n'uyo wundi mubiri arawurenga. Abo bantu kandi hariho abamaze gushika ngaho, ntibo umuntu yovuga yuko yamazingiro yose bamaze kuyakwiza. Iyo rero watsinze uyu mubiri nenda bivuze inyuma ntusubira gutandukanywa n'ibintu, abantu gatandukanye abantu kubera ingene babona ngo nakameze uko. Oya, usigara wuzuye urukundo kandi urukundo rw'Imana. Aha rero hari umubiri w'ibifadika n'ibidafadika, niho amazingiro ya chakras indwi bavuga yuko ari niho haba imbaraga. Uyu mubiri w'ibifadika, uwo mubiri w'ibifadika uvoma imbaraga, uwo uvoma inguvu aho mwayo mazingiro. Nivuga yuko umubiri wacu utora uronka charge, uba charge bivuye kwayo mazingiro. Niho rero uri mu rugendo rwo kumurikirwa imigenzo yose y'ivyo ukora, ubizi canke utabizi, uranyura mwizi nzira, uranyura mwaya mazingiro. Akandi kamaro nuko chakras zidufasha kumenya urugero rwaho tugeze mu vy'umwuka. Debwe turi evaliwa uvuga uti urugero rwanje ngezemwo n'uru, ejo bundi
ejo haza canke hirya y'ejo nzobigisha nzobibutsa ingene ushobora kumenya intambwe zitanu ushobora kumenyera ko urugero ugeze ko mu vy'ukwemera mu vy'ukumenya Imana. Rero izi chakras ziradufasha kwiyevaluwa tukamenya n'uruhe rugero tugeze ko mu vy'ukwemera. Ubundi aya madini dusengeramwo rimwe rimwe naro nk'akaryo keza ko kudufasha ngo abantu biyevaluate inteye hehe, uretse yuko urugendo rw'ukwemera burya urugendo rw'umwanya wose mu rugendo rwa misi yose, mugabo kameme nta kintu tugiramwo evaluation uvuga uti ngeze ngaha sindi wa muntu agitangura. Hahandi uzubona muri nko gusenga bakavuga ati abagomba kubohoka, abagomba guhura na Yesu Kristo bwa mbere, ukabona abantu bose nawe we n'ijya mbere uhuye na Yesu Kristo gabo Yesu Kristo mwarahuye kumbure kubera ko guhura kwiwe nawe ari bya misi yose n'urugendo ubandanya mugabo mukaba mwarahuye. Yesu Kristo twarahuye nk'umwami n'umukiza wanje mugabo mu rugendo rwanje aho ngejeje ni ngaha. Hari intambwe maze gutera nubwo tugaragara nk'abariko baratangura imisi yose ko mu vyo gusenga n'ivyo kurondera Imana, tugaragara nk'abatangura nk'abashasha mugabo nawe no hariho urugero umwe wese ashobora kuvuga ati ndaruteyeko, n'umwe wese ashobora kumenya kwiyevaliwa. Hamwe rero na chakras uramenya aho ugeze mu vyo kwemera. Ibi byateye inzoberanya abaganga babaze kwiga kumenya ibya chakras, nanizo chakras zitumbereye amaja zirihe, kubera mu vyo bize mu vyo baganga biga bya anatomy, physiology, bya biology, ibyo ntibizamo ntibabibonyemo. Mugabo bikaza bisigurwa ko bagira bati umuntu nihakura imbaraga, nihakura inguvu, nihakura inkomezi iyo atazifise no guyofungura ibingana gute usanga hari ikibazo. Rero nagomba yuko ikiyago cuno munsi tugisozerera ngaha, mugabo banza kukubwira yuko azokurikira tuce tubabwira rero izo chakras imwe uko ari ndwi imwe naho itumbereye n'akamaro kayo. Mugabo ndakubwira yuko hari n'ingwara dushobora kugira kubera yuko ayo mazingiro yacu adakomeye. Ushaka kugwara estoma, iyo estoma ikabivuye yuko izingiro ryawe ridakomeye, ukagwara ishigo, ukagwara umutima, ukagwara umutwe wamumenetse kubera yuko hari izingiro rimwe ufise ridakomeye, ridafise imbaraga, ridafise inguvu. Tutunurabira hamwe rero imigenzo umuntu ashobora kugira isanzwe irimo ikico kwitekerezaho canke meditation. Ibintu bituma aya mazingiro ashobora kuba develope, ni naho ushobora gukiramo n'ingwara zitari nke kubera yuko ufata umwanya wa meditation. Rero mu nkundire iki kindi gice kigira kabiri tuze tukiyage tubona neza aho zitumbereye imwe uko ari ndwi nazibabwiye, akamaro cishobora kudufasha ingene dushobora kuzibungabunga kugira ngo zibandanye zidukomeza. Mugenzi, nibaza yuko kino cigwa vy'ukuri cagufashije, nibaza yuko cakuguruye ubwenge bwawe, nibaza yuko hari ahandi hantu hari urundi rugero iki cigwa kigushikanye aho kigukuye ni uhazi, mugabo kigushikanye jewe ndizera neza yuko atari habi cane. Mugabo nsubira kubabwira neza yuko ibi vyigwa nibidukangura, tugomba gukanguka hanyuma turondere Imana, kandi Imana y'ukuri tubwirwa na Yesu Kristo umwana w'Imana nzima dusanga neza na neza muri kino gitabo ca Bibiliya. N'ahandi hantu dukura ijambo ry'ubuzima ridufasha, ibindi byose nibiza bitwunganira. Kandi abatwigisha bamurikiwe kutwigisha iyi Bibiliya tubumvirize, hanyuma natwe dusome, tugasoma iri jambo ry'Imana turisome tumurikiwe na mutima mweranda canke mpwemu yera, kugira ngo ivyo tugende tuvomamwo bize bidufasha, izi nyigisho zize kudukangura na burya bubuhanuzi twebwe nta kitwemeza yuko ari ubw'ukuri, mugabo
iyo dusanze ico bidufasha mu kwemera kwacu nta kibazo tutabizana ngaha kuri televiziyo umuvugizi. Nagenda bashimire cyane rwose rero inyigisho twarondeye dufatiye umwanya munini nshimira abadufashije kugira ngo turonke bino vyirwa vyose tubyegeranye. Nkanashimira abadufasha hano muri televiziyo umuvugizi kugira ngo bino vyirwa bibandanye bibashikira. Ndabashimire rwose tuze dusubire ahandi ikindi gihe, ariko ndakubwira kugira sabone, kugira subscribe kugira ngo bino vyirwa by'inyurabwenge ntibizire kujana. Nanone twubake umuryango kandi umuryango wagutse. Mugira umugisha w'Imana ngahe wanyu. Murakoze.